Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije ndabifuriza nikaze muri kino kiganiro c'amakuru yo mu makungu yaranze uno mwaka w'2023 mu bijanye na politike. Harabaye amatora mu bihugu vya Afrika, amatora y'abakuru b'ibihugu, ay'abashinga amateka hamwe n'inzego zo hasi. Turabashikiriza n'ibijanye n'intambara hagati ya Israel n'umuhari Hamas. Muri Afrika haratunganijwe amatora mu bihugu bitandukanye, atabarorezi n'abamenyesha amakuru bo hanze, aho ni nko mu gihugu ca Gabon. Ni nkuru ya mugenzi wacu Diomede Hategekimana. Muri Afrika mu gihugu ca Gabon bwabaye bwa mbere tunganirije rimwe amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka no gutoza inzego zo hasi. Rero ntivyanezereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imyaka 14 arongoye igihugu ca Gabon ari Bongo nako atagize ngo ubutegetsi yasigiwe na se wiwe bushinga imizi. Ali Bongo yarasubiriye gutogwa ubugira gatatu ku majwi 68 n'ivyijana 27 kwijana, akaba yahiganwa n'abantu 13 harimo witwa Albert Ando Musa yasarukira urunani rwari rukomeye. Ayo matora yabaye atabarorerezi n'abamenyesha makuru bo mu makungu. Muri Zimbabwe umupfasoni yararongoye umugwi wigenga ujeje amatora yaramenyesheje igihe c'ijoro ivyavuye amatora y'umukuru w'igihugu. Emerson Mnangagwa wo mugambwe ZANU-PF niwe yatahukanye intsinzi ku majwi 52 n'ivyo 16. Umugambwe warongowe na Nelson Chamisa waroze ikibanza ca kabiri ku majwi 48 kwijana, wamenyeje ko ayo majwi yegeranijwe gihuti. Tunenge twagiye turiyongera nko kubura amakarata y'itora. Abarorerezi bo mwishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya nabo muri Afrika y'ubumanuko nabo nyene baragize amakenga ku kuntu ayo matora yagenze. Andi habaye amatora ni mu gihugu ca Nigeria, hakaba hari kwigenekerezo ya 25 ruhuhuma. Habanje amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira nabo baci batora umukuru w'igihugu n'icegera ciwe. Umukuru w'igihugu yahora Muhammadu Buhari niyitoje kubera ibwirizwa shingiro ryo mu 1999 ryabuza umukuru w'igihugu kurenza ibiringo bibiri. Umugambwe wiwe APC waciye utanga Bola Tinubu mu gihe umugambwe nawo ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi PDP watanze Atiku Abubakar. Bola Tinubu wo mu mugambwe APC niwe rero yatahukanye intsinzi ku majwi 36 kwijana. Atiku Abubakar nawe aronka amajwi 29 kwijana. Imigambwe itatu ikomeye yasavye ko ayo matora yofutwa. Ekano wahora arongoye igihugu ca Nigeria yarasavye ko ayo matora yofutwa, rikaba ryabaye irya mbere itangazo nk'iryo rishikirijwe. Muri Sierra Leone harabaye amatora, hakaba hahiganwe abagera kuri 16. Uko tuyihanganirana mbere n'inguvu zagiyemwo nivyo vyaranze ukwiyamamaza cane hagati y'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi APC urongowe na Samura Kamara n'umugambwe EMPP urongowe na Julius. Umukuru w'igihugu yahora niyo yagiye imbere ku majwi 56 kwijana, Samura Kamara nawe 48 kwijana. No ku mugabane wa Buraya harabaye amatora, aho umuntu yovuga nko mu gihugu ca Turikiya n'Ubugiriki. Mu gihugu ca Turikiya rero uwahora akirongoye akaba ariwe yasubiye gutogwa mu kiringo c'imyaka 5. Amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Turikiya mu mwaka w'2023 yabaye ku magenekerezo ya 14 na 28 ukwezi kwa gatanu. Umukuru w'igihugu akaba yatorewe ikiringo c'imyaka 5. Ubwa mbere hakaba habanje kuba amatora y'abashinga amateka n'ayo mukuru w'igihugu. Uwahora arongoye ico gihugu Tayyip Erdogan niwe yatsinze amatora mu gihe cye kigira kabiri c'ayo matora nyene, akaba yatsinze ku majwi 52 n'ibice 14 kwijana, mu gihe uwo bahiganwa nawe yaronse amajwi agera kuri 47 n'ibice 86 kwijana. Erdogan ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2018, akaba yashize imbere iciyumviro c'uko igihugu ca Turikiya coba igihangange, icatumye abene igihugu bamuhunda amajwi. Mu Bugereki naho nyene harabaye amatora y'abashinga amateka kugira basubirize amajana 3 barangije ikiringo. Umugambwe witwa Nouvelle Demokarasi niwo watahukanye intsinzi ku majwi 40 n'ibice 8 kwijana. Ku biro vy'amatora 96 kwijana, urusha umugambwe w'uwahoze arongoye leta Alexis we yaronse amajwi 20 kwijana, imbere y'umugambwe w'abasocialiste wo waronse amajwi 11 n'ibice 6 kwijana.
mu gihe hari abategetsi bagiyeho biciye mu matora hari ibihugu hakoreshejwe ingimba aho umuntu yovuga nko muri Niger aho wararongoye ico gihugu Mohamed Bazoum yakuwe ku nguvu ku butegetsi n'akagwi k'abasirikare ni nkuru ya mugenzi wacu Abusalo Ndayizeye. Mu gihugu ca Niger harabaye itembagazo ry'ubutegetsi kwigenekerezo rya 2026 ukwezi kw'indwi 2023 akagwi k'abasirikare kamenyeje ko kakomboye ku butegetsi wararongoye ico gihugu Mohamed Bazoum ko hagiyeho inama y'igihugu ijeje gukingira igihugu. Ako kagwi k'abasirikare mu nyuma kaciye kamenyesha ko hugawe imbibe z'igihugu gukuraho inzego zahahora za Republika igirindwi nuko atawocaruka bugorovye mu gihugu cose. Inyuma y'isazi 6 ako kagwi k'abasirikare kari yamirije inyifato y'Ubufaransa mu kutubahiriza ingingo y'ugarwa ry'imbibe aho indege y'Abafaransa yo mu bwoko bwa Airbus A400M Atlas yururuka ku kibuga c'indege cyo ku mugwa mukuru Niamey. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa Mukakaro harabaye imyerekano yo gushigikira abatembagaje ubutegetsi aho abagize imyerekano bagiye ku buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa no guturira baraturira. Igipolisi ca Niger carahawe itegeko ryo kwirukana userukira igihugu c'Ubufaransa n'umuryango wiwe kubera agashavu k'abanyaniger. Ubufaransa bwaragabishije abajejwe umutekano ko bategerezwa gukingira ubuserukizi nk'uko biri mu masezerano y'Ivyene. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa Mukakaro abarongo yishira hamwe ry'ubutunzi mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero CEDEAO barakoraniye i Abidjan barongowe n'umukuru w'igihugu ca Nigeria Bola Tinubu baca batanga itegeko ko wararongoye ico gihugu Mohamed Bazoum arekugwa vuba bwango kandi ubutegetsi bwahahora bugasubiraho mu kiringo c'indwi imwe gusa. Ishirahamwe CEDEAO ntiryashize inyuma no gukoresha inguvu hamwe rero n'ibihano bijanye n'ubutunzi nko kudahanahana ibidandazwa n'ibindi. Isango ry'indwi ishirahamwe CEDEAO ryari ryatanze ngo ubutegetsi we bwasubijwe ryarangiye atakivuyemwo. Imyerekano yarabandanije Niamey bashigikira abatembagaje ubutegetsi abo nabo bakaba bari bagabishije uwo wese yotuma haba umutekano muke. Eka no mu gihugu ca Gabon kwigenekerezo rya 30 myandagaro uno mwaka w'ihumbi na 2023 akagwi k'abasirikari kari karongowe n'umugenerale Brice Clotaire Oligui karatembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo atako atari yagize kugira ubutegetsi yasigiwe nase bubandanye butsimbatara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Prosper Bizimana. Mwijoro ryo kuwa 30 myandagaro kuri televiziyo y'igihugu akagwi k'abasoda 12 kari karongowe n'umugenerale Brice Clotaire Oligui karatembagaje ubutegetsi. Abari bacungereye inzego n'intwaza ngabo zo mu gipolisi no mu gisirikare baciye baja hamwe muri komite mfata kibanza. Abo basirikare baciye bamenyesha ko imbibe zugaye inzego zahahora zifuswe. Abanyagihugu bo muri Gabo baranezerejwe niyo mpinduka. Ali Bongo yararongoye igihugu uwo bari bahiganywe mu matora Albert Ondo amasaha 2 imbere yuko barangiza gutora yaramenyesheje ko hariko haraba ubusuma buriko bukorwa nabo kwa Ali Bongo. Inyuma y'iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryaciye riba rirahagaritse muri iryo shirahamwe ico gihugu ca Gabo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo nyene yari yamirije iyo nyifato y'igisirikare rimenyesha ko uburongozi bw'igisirikare atabibazo butorera inyishu ahubwo ko buvyunyura. Ubujejwe imigenderanire mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya yaramenyesheje ko iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ribaye mu gihe amatora yarasanzwe ari mu tunenge twinshi. Mu gihugu ca Sudani intambara y'ibiciye biracika inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryo wararongoye ico gihugu El Bashir mu mwaka wa 2021 naho General Ardoane bari bacuditse na General Mohamed Ndagara mu gutembagaza ubwo butegetsi mu nyuma barahindukanye. General Ndagara yararondeye gutembagaza ubutegetsi bwa General Ardoane. Abanyagihugu ntiborohewe bamwe barapfuye abandi babaho nabi hamwe rero n'abahunze igihugu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Prosper Bizimana.
bari abantu bakorana cyane mu nyuma bahinduka abansi. Abo ni General Abdouane yararongoye akagwi k'abasirikare katembagaje umukuru w'igihugu mu gihugu ca Sudan mu mwaka w'2021 gutyo ubutegetsi bw'ingimba bwa El Bashir burahava. Kurundi ruhande ni General Mohamed Ndagala yararongoye ingabo zitwa FSR mu rurimi rw'igifaransa Force de Soutien Rapide. Abo bagabo babiri batembagarije ubutegetsi hamwe mu 2021 baca bemerera abanyagihugu kuzoca batunganya amatora, ariko vuba cyane imigenderanire hagati yabo yarabaye mibi, intandaro ya byose kutumvikana kuri kazoza k'ingabo ziwe ingene zizofatwa. Uwo mu General Emati yaranse kw'ingabo ziwe zari zifise intumbero yo kugwanya ikiroberi ci Darfur zinjira mu gisirikare. Abanyagihugu baragize imyerekano biyamiriza abasirikare babatwara. General Aburane yaratevye kuva ku butegetsi ahubwo akomeza guhana abagira imyerekano. General Emeti n'ingabo ziwe baciye baja ku mugwa mukuru Khartoum kugira arabe ko yo kwigarurira ubutegetsi bwo bahoze bacuditse. Intambara yarakomeye ku mugwa mukuru Khartoum, abanyagihugu bakaba baguma mu mazu iwabo, amabarabara nayo yaragaragara. Ku munsi ugira gatanu w'intambara hagati y'igisirikare ca Sudani cavuga ko batembagajwe ku butegetsi nabo mu muhari Force de Soutien Rapide bagiranya kutubahiriza agahengwe bari bumvikanye. Ivyo rero byarababaje abasivile bari biteze ko inyuma y'intwaro mfata kibanza bazoca batwagwa n'abasivile. Ishirahamwe OMS n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU byabasabye gutora inyishu mu mutekano. Habaye agahengo k'amasasu, harabarinda bakaja hanze nk'uwo muhinga mu gukora amatara yarasohotse kugira arabe ko umuyaga nkuba wosubira kuboneka. Abatari rero bashoboye guhunga babayeho mu buzima bugoye. Ibihugu byari bifise abantu muri Sudani barabatahukanye. Abanyamahanga bagera ku 150 baciye batwagwa mu gihugu ca Arabia Saudite. Mu gihugu ca Senegal harabaye imigumuko hahejeje kumenyeshwa ko wararongoye ico gihugu azokwitoza mu kiringo kigira gatatu. Ubutegetsi bwamenyesheje ko iyo migumuko yahitanye abantu 16 mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bamenyesheje ko hitavye Imana bagera ku 30. Ni nkuru ya mugenzi wacu Zeno Hatungimana. Kwigenekerezo rya 29 Rusama 2023 mu gihugu ca Senegal harabaye imigumuko hahejeje kumenyeshwa ku burongo igihugu azokwitoza ku kiringo kigira gatatu. Utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko yarafashwe arafungwa kubera yavuze amajambo yo guhamagara abagira imyerekano, bikaba vyamenyeshejwe n'umushingwa manza wiwe. Ousmane Sonko afise imyaka 49, hakaba haruguruwe n'indi dosiye mu butungane ishobora gutuma atitaba amatora y'umukuru w'igihugu muri Ruhuhuma 2024. Uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yamirije ivyo yagirizwa, avuga ko ari urubanza rwa politike. Ifungwa ryo atavuga rumwe n'ubutegetsi ryatumye haba imigumuko ikomeye, ubutegetsi bukavuga ko yahitanye abantu 16, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakavuga ko ari 30. Uwatavuga rumwe n'ubutegetsi yarashigikiwe na kaminuza y'i Dakar, aho bazibiye amabarabara ku mugwa mukuru bongera baratera amabuye abajeje umutekano. Muri ico gihe quartier Ousmane Sonko yabamwo yari yugarijwe n'abapolisi. Umukuru w'igihugu Macky Sall yashaka gutwara ikiringo kigira gatatu mu gihe ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ritegekanya ibiringo 2 gusa. Kuva kwigenekerezo rya ndwi gitugutu haratanguye intambara hagati y'umuhari Hamas n'igihugu ca Israel. Umucanwa wakijwe n'umuhari Hamas aho wateye muri Israel ukica abantu abandi ukabagira imbohe. Israel carashubirije mu ndumane umuhari Hamas mu gukora ibitero vy'urutavanako muri Palestina. Ibitero vyahitanye abana batari bake kugera kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa Kigarama haharugwa abantu bagera ku 19 bamaze kwicwa. Igitero ca mbere cuguruye intambara hagati ya Israel n'umuhari Hamas cabaye kwigenekerezo ry'indwi kwezi kwa gitugutu mwaka wa 2023. Abagwanyi b'umuhari Hamas baciye mu kirere, mu mazi no hasi. Kuva mu karere ka Gaza ibisasi ibihumbi vyaratewe muri Israel. Mu butumwa buri mwijwi umusodarongo yabandi ku rwego rwo hejuru mu muhari Hamas Mohamed Dief yavuze ko ari urugamba rukomeye cyane mu ntumbero yo guhabuza burundu akarere kabo.
Ku ruhande rwa Israel ndongozi zamenyesheje ko ico gitero ari c'abihevyi, leta ikaba yaciye imenyesha ko izobasubiriza mu nkoko vy'umwihariko. Mu kwihora umuhari Hamas ibitero vy'indege vyaracucagiye ibibombe mu karere ka Gaza. Ku munsi wa kabiri w'intambara mu gihe c'umugoroba umunara wo muri Palestine uri muri minini habamwe n'abantu batari bake warakorotse nkiragarira kubera ibibombe vyawuteweko. Igihugu ca Israel cari ciketse ko ariho hoba hashikira ibigwanisho vy'umuhari Hamas. Ku ruhande rwa Israel ku mugwa mukuru Tel Aviv ivyononekaye ni vyinshi, ibisasu vyatewe nabo muri Palestina ntivyashoboye gusamburwa n'ivyari bicungereye ikirere. Bamwe mu bo mu muhari Hamas barashoboye kwinjira mu kinyegero ku butaka bwa Israel. Abasoda batari bake n'abasivili bo muri Israel baragizwe imbohe, n'abandi amajana bari bugaraniwe mu binogo bica mu kuzimu bimvye nk'uko umuhari Hamas wabimenyesheje. Imiliyoni zibiri z'abanyepalestina baba mu karere ka Gaza, akarere kafatiwe ibihano na Israel kuva mu 2007 kaciwe kimwa ibintu byose vyankenegwa. Inyuma y'ukwezi haba ibitero mu karere ka Gaza, abana barahatikiriye. Imiryango yaguma igerageza kuraba abo baba gihema munsi y'ibihomoka. Igitigiri c'abahasigaye cabaye kinini, abana ibihumbi. Eka n'ibitaro ntivyasigaye inyuma, abaganga bararengewe kubera bakomeretse benshi. Kwigenekerezo rya 22 Munyonyo mu nama leta ya Israel yagize yaremeje ingingo yotuma harekugwa bagizwe imbohe 50 mu bantu amajana bafashwe mu gitero cyo kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gitugutu. Mu kubasubiriza mu ndumane Israel caciye ciyemeza kurekura abafungwa b'abanyepalestina. Iyo ngingo yari ishigikiwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel, yaherekejwe no gutanga agahengwe kugira abafasha bagarukire kubamerewe nabi mu karere ka Gaza mu kiringo c'imisi 4. Uburongoye umuhari Hamas yarashimishijwe nako gahengwe. Kugira rero ako gahengwe kaboneke nukubera ibiganiro vyari vyateguwe na Qatar, Misri na leta zunze ubumwe za Amerika. Ako gahengwe ka mbere kabaye inyuma y'imisi 46 y'intambara. Gushika kwigenekerezo rya 20 Kigarama haharugwa abantu 19,000 bahasize ubuzima. Mu bijanye n'ibidukikije umuntu yogaruka ku bushuhe bwinshi bwibonekeje mu bihugu vya Buraya na Amerika. Mu Bugiriki bwageze kuri dogere Celsius 42, ivyo kaya vyatumye haba imiriro idasanzwe yatemye iratongora amahegitari amajana y'amashamba. Eka no muri Canada ubushuhe bwaraduze. Ni nkuru ya Elsiorore Kamukama. Mu manuka bw'ibihugu vya Buraya mu gihugu c'Ubutaliyano ingenzi zabayeho mu bushuhe burengeje benshi wasanga bari munsi y'imitaka minini ishinze hasi. Eka no mu Bugiriki ku mugwa mukuru Athene ubushuhe bwarageze kuri dogere Celsius 42. Aho ingenzi zigendera harugawe kugira bakingira ubuzima bwabo n'abakozi bahakorera. Ubwo bushuhe bwagomye bwisubiriza bwatumye ishiramwe ry'ibihugu vya Buraya giyumvira kugira icigwa. Ico cigwa cerekanye ko ubwo bushuhe bwatumye mu bihugu vya Buraya hapfa abantu amajana. Imbeya zaraduga gushika ku metero 20 uduga mu kirere. Indege za kajugujugu ziragerageza kuzimya. Haraciye imisi 5 uburaruko bushira uburengero bwa Athene hari miriro yari kiregera umurwa mukuru Athene. Abantu bagera ku 25,000 barakuwe mu turere babamwo vyihuta. Eka no muri Portugal kwaruko abatabara baragerageza kuraba ingene boza imyo miriro ariko bibatakuwa amazi. Amahegitari y'amashamba yaraza atokombera. Mu gihugu ca Espagne ubushuhe bwashitse kuri dogere Celsius 44. Muri rusangi umanuko bwa Buraya bwarageramiwe n'ubwo bushuhe. Haharuwe amahegitari y'amashamba 100 mu gihugu ca Espagne na Portugal yahiye aratokombera. Mu buraruko bwa Canada i Montreal ubushuhe bwageze kuri dogere 34. Baragerageje kuzimya biranka bituma batabaza. Muri Amerika ubushuhe burenze amadogere Celsius 45 bwamaze imiti 19 ikurikirana bukaba ari ubushuhe bwinshi bwibonekeje mu ntara ya Arizona. Muri Afrika imiyaga n'ubushuhe bwinshi bwatumye amashamba yaka muri Algeria ubushuhe bukaba bwagera ku madogere Celsius 48 ivyatumye amashamba yuma ivyorohereje imiriro kurandagata. Ntawovuga ibidukikije ngo yibagire ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu. Ryatumye haba imyuzurira na bya nyamugigima. Imvura nyinshi yarujuje inzuzi zibiri zirasesa aho ni mu bumanuko bwa Kivu muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Imiyaga ivanze n'imvura nyinshi bise Freddy yatumye haba umwuzurira muri Malawi.
muri Syria naho ikinyamugigima cahitanye abantu batari bake abandi barabugwa irengero. Ni ya Frank Ernest Ntandikiye. Imvura nyinshi yaguye mu bumanuko bw'intara ya Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yatumye inzuzi zibiri zegeranye zuzura. Mu masaha make amazi n'ivyondo byarashwaye mu mihana, imiryango irahahonera. Ibiziga amajana byaratowe, abandi benshi barabugwa irengero. Muri Malawi naho nyene imvura ivanze n'umuyaga bise Freddy yatumye haba imyuzurira. Inzu nyinshi zarabomotse, zone yose irononekara. Muri Libya naho igihuhusi bise Daniel cyatumye haba imyuzurira, ibiraro, amabarabara birabomoka, ingomero z'umuyaga nkuba nazo ziza zisongera isibe. Hapfuye abantu barenga ibihumbi 2 n'abandi benshi babuzwe irengero. Imbere yo guca ngaho muri Libya igihuhusi Daniel cyaciye muri Turikiya, Bulgaria n'Ubugiriki. Ariko rero muri Libya niho hononekaye vyinshi. Muri Syria naho cyanyamugigima carabomoye ibisagara, abatabara baranyarutse kugira barabe ko ari aborokoka. Nk'uyo mwana biboneka ko yahahamutse yatowe munsi y'ibihomoka. Abacitse ku icumu baciye babegereraniza mu bibanza bitandukanye. Muri Turikiya igorofa 5,000 zarabomotse bitumwe na nyamugigima iharugwa ku rugero rw'indwi n'ibice 8. Kubera hari hononekaye vyinshi abatabara bararengewe. Abantu ibihumbi ntibagira aho bakika umusaya, barara hanze mu mbeho, abandi nabo bahungira mu misigiti no mu bibanza by'ubudandaji. Nyamugigima bayiheruka mu 1999. Ubutegetsi bwaciye bushinga ikigandaro c'imisi ndwi. Inyuma y'iryo bara umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU yasavye ko amakungu yoshigikira ako kamo karitabwe n'ibihugu vyinshi mu kurungika vyankenegwa. Eka n'imvukira z'igihugu ca Turikiya ziba hanze zaritunganije zirarungika imfashanyo. Harabaye inama igira 28 ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Inama yabereye i Dubai kuva kwigenekezo rya 30 Munyonyo gushika ku rya 12 Kigarama. Intumbero kwari kuraba ingene hogabanywa vyavyuka vyonona igisenge c'isi. Abarongoye igihugu n'amareta baritavye iyo nama, n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarayitavye. Mu bijanye n'amadini, Papa arongoye Eklezia Katolika ku isi yaragendeye ibihugu vya Hongrie na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho muri Kongo turetse abategetsi yarabonanye n'ugwaruka mu ijambo yashikirije, akaba yarusavye gutegura kazoza keza k'igihugu, akaba yarashimikiye cyane kubijanye no kugwanya ibiturire muri ico gihugu. Turababwira kandi n'urugendo abayisilamu bagira imaka kuri wese afise uburyo bwo gushikayo. Ni inkuru ya Ansira co yanditse. Papa aragendeye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu kimaze igihe gifise ingorane z'umutekano na cane mu buseruko. Yarabonanye n'indongozi hamwe n'ugwaruka, ubwo nago akabona ko ari wo mwizero wo kuzamura igihugu. Abantu isinzi bari basidukanye n'iyonka kumviriza ijambo yashikirije ryarimwo ubutumwa na cane bwo gusaba ugwaruka kugwanya ibiturire. Muri no mwaka wa 2023 abo mu idini rya Islamu bifuza kujimaka mu gihugu ca Arabia Saudite baragiye kujimaka. Rero kiri mu bintu bisabwa n'idini rya Islamu kuri wo wese afise uburyo bwo kubikora. Ni ngaha rero ikiganiro c'amakuru yo mu makungu umwaka wa 2023 kirangiriye. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiye. Nkaba ndabifurije kuno mwaka w'2024 wobabera umwaka w'ibikorwa, umwaka w'amagara meza, umwaka wo kwiteza imbere mu miryango yanyu.